Uyu munsi nabazanye umuririmbyi muri game ya industry ya Buja Flavor. Haje dramati wa mbisi. Si dramati. Wallahi dramati wa mbisi. Izo promo mutaduhaye kuva ava uri kuzizana ubu. Si promo badi ikintu gihari kiravugwa. Suko basi. Urazi ahantu umujene yavuye kugira shike mu gisagara. Uratanguye ama promo. Raba awe unaanza ku promote rindira yitwa Gami Miguel. Numuririmbyi aje muri industry y'umuziki w'u Burundi abadukurikirana mubimenye numwana yitonda aciye ubwenge yiza amashure azi Cyongereza Igifaransa urundi rurimi Kiswahili na Kirundi ay Biswahili ntavyazi abantu bize muri SOS Biswahili ntavyazi urabibona rero araje muri game ya Buja Flavor kujugumiza wallahi kujya gutangira byaje nko kwikinira hi life's like kwiyakira hi byarangiye unyihariye baze kunataye umutwe kubwiyo fesi she make bad man go crazy uranyica kubesha ni kubi iwanje naribi isanamu yawe yangitse ipanchi ipanchi every post I jini hombandi yeah ni hombandi uyu mwanya turiko turakora interview yeah ndetse naringa nombres Gami unasikia no kuri freestyle muri R&B ni kintu kigoye. This is Flash TV, we shine to progress. Turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri fresh hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisi sate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura. Nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 abantu mwese mufise imanza wewe wifuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu fais? Urabona ko nambaye costume wallahi mvuye ruguru nje ndanyaruka ndiko ndiruka ndihuta. Okay, nuzi ko ari umupira w'abamenye kandi anavangariye abamenyesha makuru n'abastars tuza ukina ruguru nje ndiruka numvise urabona manzura musa ariko baradukwira. J'espère que vous allez bien, vous portez bien, là vous êtes j'aime les top mais c'est fresh mais abantu ku festival mais c'est fresh bameze neza sha ya murabona no munsi pour la première fois ndahagatiwe muri agosha kandi wewe urishima cyane. No ntagace bon ndishima parce que sinigaya of course sinigaya wowe urigaya nimamenya. Alors muri goshe ndi kumwe na capitaine de la capitale uno munsi anava costume wallahi nambaye costume abadukurikirana sivyo babone ko ari ikintu special kigomba kibe mu kiganiro. Wajine karambira guys uyu munsi nabazanye umuririmbyi muri game ya industry ya Buja Flavor. Haje dramati wa mbisi. Si dramati. Wallahi dramati wa mbisi. Izo promo mutaduhaye kuva ava uri kuzizana ubu. Si promo badi ikintu gihari kiravugwa. Suko basi. Urazi ahantu umujene yavuye kugira shike mu gisagara. Uratanguye ama promo. Raba awe unaanza ku promote rindira yitwa Gami Miguel. Numuririmbyi aje muri industry y'umuziki w'u Burundi abadukurikirana mubimenye numwana yitonda aciye ubwenge yiza amashure azi Cyongereza Igifaransa urundi rurimi Kiswahili na Kirundi ay Biswahili ntavyazi abantu bize muri SOS Biswahili ntavyazi urabibona rero araje muri game ya Buja Flavor kujugumiza wallahi uno munsi ndamuzanye sivyo
for the first time kandi iyo nje gukora igikorwa nk'iki ntegezo kuza nambaye costume. That's why. On continue alors. On continue. Ndikana kafite kapitali. Arazi kuririmba afise ijwi sivyo? Urabona kugira ngo bige ibintu bya pre-musique byo kugira pre-musique ama competition ibiki byembura niva abaririmbyi kuki bataraba urunganywe rushasha rushoboye bamuhoye imbaga urayibona ngo aracari turaza kubimenya hajya muri competition hari abantu bato benshi ari subiri kwanza msanii wangu va filmer kwanza shira ko shira ko filmer va filmer kwanza ambara amafilme va filmer kwa igisari nta chaji acha yumvagiye gufilmer gira gato ambara okay urabona shaka filmer gato urabona yuko iri tara rihava rikonona mu maso dufise ibintu byinshi tuzokora dufise amashooting menshi John Elara bafise ibitara byinshi aba ba Landries Bio bafise ibitara rero iri ntiri konona amaso akirikana iyo ni promo msanii wangu anapendeza na wakamuona muone gamimi wala nkaje niko ndavuga bacha introduction yiwe ikore mu gahogo kuko maze kuvuga menshi papa haona yuko ikore mu gahogo indirimbo yariyo yose ushaka nawe tubari iwawe turagiye kanyo indirimbo yariyo yose ushaka okay ndi kuvuga karite zose mbona umera muri makeya ndakubuze nowera waneye santima unera kwanima nk'umucayina oh yeah umviriza ijwi nobody can love me the way you do nobody can do it like I did skia voice oh yeah I say like I did yo I'm gonna text on a DM narakwandikiye kuri DM so come over to the PM ndakubwira ngo tuje muri BM umva samize tonight tuteribunere sinzitinya niyo favor singotinya yeah Nachuri bumbura ne soswa umva umwana soswa yes sir wallahi amashi that's why reka nkora marore kwanza wamba neza that's why JD Dramati wa mbiri aha mvuze ko Dramati wa mbiri mushamvuga ngo nyanya kwa niwe na kapitene ngo nyanya hari abantu bavuga ngo sasa unamutoa wapi umuririmbyi ngo amaze gusohoka ngo atatangura kugara uzogara icyo ni kibazo yakubaza jewe nyene man kiri mu bazo nate byo kugara navyo fisi uraciye bugufi ariko bose baza bavuga uko kujya wambwi uratanguye kufyonga kujya wambwi ubaye Satsubi niyo yamavyonga ntuzumere nka Satsubi ntuzumere undi ninde Dramati sawa dukubita amakonsere hanze none umaze kubona show zingahe za Satsubi hanze ni nkeye ariko zirahari rero kubera iki arakunda kuvyonga abandi baririmbyi aguma vyonga Big Fizzo sasa weye usivyonge Big Fizzo mureke uzuba kubitira ati chete termere tore conseil baby come over to the PM sira tumve on va s'amuser ce soir on DM so come over to the PM yes sir amashikanda unasikia mtoto rero navuye ruguru ndiko ndanyaruka nza ndiruka kubera umuhungu wanjye tuvuze cyo kuva ruguru yitwa Gamimi Game iyi koti wawe wikuye ruguru ko nyene kandi ushitsibonye nshitse mukanya hariho umupira ugiye kuba ntihabaye umupira match ngaho y'abaririmbyi n'abajournaliste none sasa ata ivajuwe sinshaka bamuvunaguye ntabwo numubone gutya amaguru ntabagira mu maguru inguvu ziri mu gahogo n'ahandi navuze gusa ku maguru na happy niba mureke il faut que tujibrand ushasikia mtu wangu ibintu byo kuvuga ngo kuzana mabifu kubasani kujya nyine witonda na kwa kwitonda kwawe uko nyine sivyo ibintu byo kusiga mukorogo unaona poyi wawe laba ugapo umviriza ibintu byo mukorogo acha murekere Satsubi nawe nyine yarabihevye none ubona Satsubi gifise inzobe ubu rero nabaye mu invite kuri Festival 257 wallahi mubaze umuhungu mubaze mu gifaransa ntaribi il faut faire l'émission en français avec toi aussi moi aussi je suis ici pour parler en français beaucoup pour intervenir comment tu peux regarder les choses ici
il y a l'émission, il y a le nouvel artiste avant de vous. Ushaka nini we? Ushaka nini? Wumvise ngenda mu presence. Mubaza ibibazo rero. Turagwaje wallahi. Bon, my goodness, je devenu quoi là? Nabaye hagati avec les beaux gars là. Il s'appelle Gami Miguel. C'est lui qui va se présenter, Oui, non? oui. Alors, ndaguhaye karibu sha wihangane avec le capitaine là vraiment c'est. Hari abantu bavuga ngo mfise amajambo ngo babampaye ivyunguka. Petit frère. Uri ni pati ya franga. Atakupa usijali. Wewe uyu basi wumvise basi voice. Isi ibi deje n'ivyunguka vya mbere. So, karibu cyane kuri Fresh TV. Aha turi kuri Fresh TV 257. Ntabwo turi muri hagati cyangwa turi muri hahandi hose uyu akunda kuguma atera induru. Urumva ndatera induru jewe. Of course gutera induru kwawe ni ndakuzaniye umuririmbyi akomeye ndatera induru. Se iyo nduru yawe mani yo vyunguka. Ndagwaye ikaze baramutse même si yagu présence ibintu bashaka kwatavyumvise ko c'est tu vois utubwire Miguel ninde atuzaniye iki avuye he ko tutari tumuzi kwa donc turashaka kumenya tugira ka briefing gato dushaka kumenya Miguel wari we exactly. Miguel yavukiye mu ntara ya Ngozi niyo yakuriye niho yize amashuri yiwe aza kuyabandaniza Bujumbura nubu ndaciga mugabo biri mu guhera ama nitwaga Miguel nkuko yabivuze capitaine hama grand frère yabivuze. Grand frère. Okay, sawa nishasikiye. Hama ndumuririmbyi na ivy'umuziki nabitanguye carrière sona itanguye 2021 ngeze ku ndirimbo zitatu nkafise iyo mperuka gusohora ya 3 mois yitwa Feel You. Okay. Nashaka kubaza akazi kamwe cyane. Arakunda gukina umupira. Ubona mu bintu vyo yakunda kera. Yarakunda gukina basket. Basket, il aime beaucoup de jouer la basket. Il aime beaucoup jouer. Il aime beaucoup jouer pour gucira hari kajya kantu bakita gute. Gutamuri fire. Pardon. Panier, hein? Panier. Muri panier cyane. Je ndavuga ati ibi bintu vya basket birekere aba bani y'ama groupe akina basket yani urunani birekere urunani we njoni kuonesha ngo tuje mu muziki urafise tanga agahogo kawe kazotuma urone ijya modoka Dramati yaguze rero ijya siyo nkene uzogura wewe ugure imodoka hama il faut que ugura imodoka oya Dramati ni sawa Dramati yazanye imodoka yisa wenyene mu baririmbyi b'abarundi wari bwayibona handi ni kuri drama gusa rero wenda keneye urashaka kumubariza ikibazo ugure imodoka mubaze hamwe urenganye tuvuga ati Gami Miguel anapita angalia anaenda uone kubless peti yangu kubless umepoa ati chaki mubaze ikibazo cyenda kubariza ubu unye ikibazo cha kabiri ni en français d'accord oya turashaka kuvuga puisque nous avons commencé en Kirundi tubandanye mu Kirundi c'est bon ukubera uyize muri SOS Ngozi. D'accord. Mubaze ikintu kimwe. Ayo ma blessings aguhaye harawo yobera yahaye hama aravamo ivyonguka. Mubaze. Cumubaza atikwere ko muvuga Dramati. Okay. Shaka kuri Miguel akikubaza. With design. Nari hit. Ntibamuzi. Ntariko arakora akazi. Yaciye mu maboko yiwanje. Donc waramu blessings zilikuwa imihezagiro yaraba ni bande batabizi ni wewe nyine utabizi mina ju sasa gusa ndandaduta aba bamenyesha makuru babazi ibibazo bazi baba ariko barabariza abene gihugu je nizanira vibe jiwe namubwiye petit frère usirete bire bitu vya bintu vya B-face byo gucokozanya undi musana cokozanya ni B-face B-face afite ibintu byo gucokozanya arakunda gucokozanya ibintu ibiki induru iki wa mbere muri rape niyo mpamvu ibintu vya rape usiende petit iyo sauti yako kireta ukimwambia hivyo ucumenga azabatinye B-face ibintu vya marape none ubona Satubi raba marape yiwe arafite turape ntitwumvikana uzocumera nkawa mu petit umve serious ziga samajwi ya rape niyo mpamvu wewe nyine yuko uguma muri R&B sivyo ibintu by'abakobwa narabikuje kuvava ibitu ya budemu siyo ngeso yawe ariko ashaka kwigira siyo ngeso yiwe numwana atekereje nguyu ngaha ani numwana atekereje
singeso y'udukobwa ntayafise kuva tumenyane ndabona ibintu by'abakobwa aba diaspora akunda love long distance arakunda niko yitwa akunda love ya long distance ubwo rero yikundira diaspora gusa sasa diaspora apa hari ha diaspora benshi dukurikirana n'abantu barenga 47,000 no kuvuga aba bantu ni bantu benshi cyane gose rero si tu aimes les diaspora hariho 80% z'aba diaspora donc uri muri love n'aba diaspora bazogutsamwa gusa nawe uzobatsamwa bari gutsana nyongera kandi kantu uririmbe urumva mba numva nanje numva nanje shaka kuja muri numva mpezagiwe ego akaririmbo kamwe nyine kiwawe nyine ujya gutangira byaje nko kwikinira life's like kwiyakira byarangiye unyihariye baze ko nataye umutwe kubw'iyo fesi she make bad man go crazy uranyica kubesha ni kubi iwanje naribi isanamu yawe yangitse ipanchi ipanchi every post I jam niho mbandi yeah niho mbandi uyu mwanya turiko turakora interview yeah ndetse naringa nombres kami unasikia no kuri freestyle muri R&B ni kintu kigoye sije ni vya hip hop nanje no gucana uraberewe wambaye noire nkofero y'umujamani noire nambaye ikoti rya noire n'inkofero yanje ni noire none kwica rero R&B isaba yuko uba waciye mu ishure mu vyo yaririmbye harimo icongereza harimo igifaransa harimo n'ikirundi ntiyibagira karanga k'ikirundi karanga kavuki nico ndamukundira ego cyane kandi rero nizere yuko kumupresenta bamwumvisa abarundi mushasiki turashira mu link muri commentaire iyi ndirimbo yiwe je ndafise impanuro shaka kandi rero zuramforoma neza kuko mu minsi iri imbere ndakene kuririmba zuramforoma urana ahantu ngeze usipoteze mdawa usipoteze jewe mpari yo ararize ngora mugani bazosubira kwa umuntu abashusha kipreme ndo problem ifo sasa ni tuba tubitu usiri concert rero concert ya mbere chawo mukama wala jena je ko rigani mugabo birangiye kapiteni ari bakoze iganiro kuri Fresh TV byatsi nzi yuko batusha muhembere uwo munsi akoreye nombres gami sindo yo diction wala ndiro mi nombres gami bisigura my name is gami nikiye kirimi Spanish sinakubwiye sinabivuze niyo mpamvu nariko ndabura rujya rundi rurimi rwa kane Spanish français kirundi anglais Spanish nasikia misi ni said wallahi atakuwa moya hapa okay so kwa kwinjiye muri music à part yo kuba ufise talent ubona gute game musicale ngaha muri industry yacu mbega ikibazo ca mbere winjiye wasohoye indirimbo ya mbere umaze kubona komala lo game imeze ngaho iwacu mbega waragize ama information umenye game winjiyemo ukuntu function ndashaka kumenya exactly wewe waje gute waje witeguye cyane d'accord peu importe waje gute en fait bon jewe ndamye nkurikirana ibintu by'umuziki kuva kera kuko n'umuntu yatanguye kunyinspira ubwa mbere kuva ntanguye kumenya ubwenge yari Roriro niho byari bihe byuwe cyane aririmba niwe yarari hejuru turavyuka twese urumva nakuze rero nkunda umuziki guhera ico gihe hama umuziki ukuntu nasanze game imeze nari hansenya nkamenya ukuntu abantu bakora ama challenge musanzwe na je niteguye kuko murabizi ko duhura n'ama challenge menshi muziki aba du challenge nyene tuma umuntu ashobora kuba décourage ukuntu mugabo je navyakire kandi naje ndavyiteguriye
urumva rero kucerekeye uko naje mu muziki nasanzwe ndabikunda cyane ko natanguye kubikurikirana kera kubera ko jewe nanakuriye mu muziki kubera ko natanguye kuja muri chorale à l'âge de 8 ans. Aba ni babandi babinjiye batanguye kumenya tara yabo mu mana ntigeze abesha ivyo yavuze n'ukuri gusa ikintu jewe kitanshimishije yari yabimbwiye uko nyene sasa we uza kuba inspired na Lolilo Lolilo atakurite Lolilo yavuze ati kigege akiri umwana yaremwe inspira akavuga jewe ndavye afite kubera ko yari nibo bantu batanguye kuzana novuga nka musique moderne donc vyari muri niveau international kuko barabakorana nama style n'abambara bagerageza gukira yarakora clip yo hanze agasohoka gatuzana ibintu vyiza nibaza yuko atarinde jewe jenyene no mu babanyi ngaho se ndibaza ko inspire abantu okay umusani wanje ntumuruhishe sindamuruhishe emission akabazo kanje tugira tuje muri studio hariho aba producer bakora neza muri game ya Buja Flavor sivyo ijya ndirimbo shasha arafise indirimbo nshasha igiye gusohoka vuba ngo dutemo ku munsi mimi sije ndiko ndabivuga none ndabesha arafise indirimbo nshasha igiye gusohoka sivyo atakuwa nani yako rero il faut que ijya ndirimbo ndiko ndivira mu director azoyikora ndiko ndivira mastering izoba ibintu byo kuja ku masteriza indirimbo mu Rwanda bihagarare aha mu Burundi turafise aba producer bazobikora ayo usinivuruge ibintu byo gutwara ku masteriza indirimbo mu Banyarwanda bihagarare dukure nganye ni wacu mu Burundi clip John Lare namubwiye ati ivyo byo kugenda mu Rwanda umara indwi 2-3 abarundi ni benshi bakeneye ama video ubakorera sivyo rero ijya ndirimbo audio mu Burundi video mu Burundi tunasikilizana uzokora video turacamwiyumvira reka no amategeko wese ma kitu nataka uzijari uzogobona mureka vuge il faut que tugumiza karanga kiwacu yego na karanga mugabo abashaka ibintu bise quality quality bise quality turafise John Lare turafise Landry SB turafise Logic Jamal tuzobaha video bayikore tugiye kurondera abantu mushamski namuzanye ikibazo cyose Miguel azogira tuzokibaza wewe turafise ba DJ Pole turafise Miguel azogira ikibazo tuzobaza wewe Miguel turafise DJ Pole turafise Simplice iki kiganiro baza kukira bazoduha feedback tuvanga tujya kubarondera je ndaza kuvugana DJ Pole na Simplice simvuye ruguru none sinaingia mjini subiri muone kazi navyo yumvise ko ibintu by'ibiswahili navyo yumva simvuye ruguru j'arrive je viens d'arriver à Birimani et je suis ici maintenant à Capitale de Bujumbura je vais te montrer DJ Pole et je vais te monter DJ Pole et Monsieur Simplice et je vais te monter DJ Pole te montrer DJ Pole avec Simplice pour faire une bonne musique à la vidéo. C'est qui c'est monsieur? C'est qui? Pour toi. Simplice. Simplice et DJ Pole c'est qui? C'est les managers. Voilà. Il va te proposer, il va te présenter au manager. OK. Ibikorwa ni byinshi. Ibikorwa ni byinshi. Cyo ndondera. Cyo tuvuga kuri Fresh TV. Kwica nagire mvuge warubuze ikintu cyo ko indirimbo zo kuza ku mastering nari namye ndaba kare ndavuga ati navyanditse no kuri sasa ndavuga ati ubunya production hari mu Burundi dushobora kwemeza 100% ko iri au niveau international ubunya nibaza yuko ni bikenewe cyane yuko abantu bashobora kuza nibaza yuko aba producteur bari renseigné Suski urumva umwana ingene avuga ari pose kandi urumva yuko ari Nishabambia. Il faut qu'on comme ça. Merci beaucoup. Reka agende aruhuke sivyo afate petit déjeuner. No, ubu ntibafata petit déjeuner. Afate akadine sivyo. Hama inyuma yaho ivy'inzoga raziko twavuganye nta kunywa inzoga. Ntumere nka Wiz Design agumanywa ama liqueur, agumanywa ama Hennessy naramubujije. Kandi yawe mu mizima. Umviriza genda urabe kuri page ya Fibi ya Satbi uza kumona Wiz afise rekere kuri video ira
je naramubwiye ati petit frère iryo jwi ryawe amatabi ndazi ntunywa amatabi n'umwana ntanywa amatabi sha Yego sha. ibintu by'inzoga Shatani ntumubwire ikagufata. ego vraiment ego sha So akoze festi mwihangane kuri discussion ukuri ariko je vous promets yuko avec uyu muntu wacu ça va aller kandi mumubwire courage ko yuko araririmba bien sana afite ka voice ka bien ni dramati wa mbiri bon nkimwumva indirimbo yiwe navuze ndira ka dramati genre si kuvuga ngo uragira copy c'est pour ton montrer kurimba neza parce que dramati arimba neza bon nibaza yuko ego nibaza yuko nikora ko abantu benshi batarumva ijwi rye wanje mugabo bagiye kuryumva info abaryumvise muzamenya ko ndi iyo sawa abasare kende bakundira era bakapitene umusare ikintu cambe ndamukundira cyangwa umuntu wese afite ikintu aranga kumubwira ngo je te compare avec that's why uri umusare wa vrai so ndakunda cyane akunzi ba Fresh TV j'étais avec monsieur Miguel Gami Miguel avec le monsieur là mon frère mon grand frère Mr. Vibe brand ambassador of the ghetto so kabisa nubeshe so ndakunda cyane rero à très bientôt bye bye nombres Gami pues mi nombre es Gami. This is Flesh TV. We shine to progress.